nari ifise parasera imaze imyaka 15 yaranyazwe Imana yarayingarukanira mu gatimana hamwe. Hallelujah. Kamusi twakira abashitsi nari ndi kwikinga iko ndihuta nyene kugira ashike ngaha taxi kirango ndashima Imana cyiterura inyicarika kuri wa muduga cyandururuka neza buke buke cyamagarara imbere yawe musi hari kare yajyakinga kuri ndashima Imana cyane yaranzigaje ariko barumvira Imana ikora ariko barumva marayika bishengera imwe na rinda. Hallelujah. Hallelujah. Iyo turiko turababwira amasengesho iyo turiko turababwira ubushobozi bw'amasengesho nje gushima bona umwaka wose weze ndi mutima rero barozi bari barandotse umpe nk'umusazi yiruka mw'ibarabara je kuba ndi ngaha nukuri n'ibitangaza by'Imana rero murambona aha mu mutwe abaye kwa kunyotera ndasenga timwizina rya Yesu papa w'umutima ntazoshobora kugira mariage utahashitse kabisa wahashitse ego emeye yuko najewe dusangira umunsi mukuru umwana mukuru kabisa. Amen. Makazenga mbere y'ishengero Imana itangaza Imana yakoreye ku buzima bwanje. Jewe nari mvuze imyaka 9 ngwaye igisata cy'indwara gikomataye abaganga birabananira ndetse ngira n'abandi birabananira ariko nageze ngaha nahabonye ubutabazi bukomeye. Hallelujah. Nuba ndabishima Imana cyane ku mezi 2 nari maze ndi ngaha nkiyumvira kugira ngo shime Imana kugira byari bitarahera ariko niyumviye ati ko biri kose si ibintu sinomara irishimwe ngo ndakangurana ubundi mwaka reka irishimwe ndarishima Imana kuko yaramaze kunkiza ndabishima Imana cyane kuko nari ngwara ngeze kwa muganga bavuga ko ari infection abandi barazibara ariko jewe ntigeze bikira nabonye gutabarwa kw'Imana nongeye gushima Imana kandi ikindi gitangaza Imana yarakoreye igitangaza nari ifise parasera imaze imyaka 15 yaranyazwe Imana yarayingarukanira mu gatimana hamwe. Hallelujah. Ikindi cy'abagisigaye nizera ko n'ubundi sigishimisha cyane dukomera amashi umwami Yesu. Imana yamukijije indwara yari yarananiranye kandi Imana imugaruriza parasera yari imaze imyaka 15. Urakwiye gushima Imana mbere ugatanga n'ikimazi cy'ishimwe gikwiye. Imana yakugiriye neza cyane. Imana ishimwe cyane. Amen. Iyo mpagaze ngaha imbere shima Imana kusiza Imana yangiriye naje ngaha mu kwezi kw'icenda nari nteye ikigobo n'agahinda nari ifise imbanyi y'umwana ariko ntibyari byoroshe Imana yarahakoze Imana irakorera mu bakozi b'Imana bari ngaha nagira ndabashimire ukuntu n'ubandikiye message mu bitaba kandi mukamusengera Imana nyene shetani gatsindwa uyu mwana nteruye ntibyari byoroshe ariko byarahavuye buroroha mu izina rya Yesu abandi bakengurukiye cyane Imana ibongera amavuta. Amen. Dukomera amashi umwami Yesu. Amen. Amen. Je mpagaze ngaha nshima Imana yarandize uruvuga iturumbuka ujya munsi twakira abashitsi nari ndi kwikinga iko ndihuta nyene kugira ashike ngaha taxi kirango ndashima Imana cyiterura inyicarika kuri wa muduga cyandururuka neza buke buke cyamagarara imbere yawe musi hari kare yajyakinga kuri ndashima Imana cyane yaranzigaje ariko barumvira Imana ikora ariko barumva marayika bishengera imwe na rinda. Hallelujah. Hallelujah. Iyo turiko turababwira amasengesho iyo
iyo turiko turababwira ubushobozi bw'amasengesho, iyo turiko turababwira ubushobozi bwo kwegera Imana, kugomwa ukaduga hejuru kuntuze kuri taxi ukayicarako hejuru, hama ukaca wururuka ugahagarara neza, n'ikinga wari wicayeko riri munsi ari kare y'iyo taxi. Ariko ivyo bintu muravyumva neza? Binyibukije umunsi umwe umuntu yari kwikinga yikoreye umufuka w'ibijumba, uri hariya ariko ariruka ahantu kw'ikorosi, yiruka cyane rwose, ahita yurira imodoka, agonga imodoka y'iwanje, arayikubita, aca araduga kuri paraburize, araduga n'inyuma n'umufuko byose, na wa mufuko wikubita inyuma y'imodoka hariya, n'umufuko nawe n'ikinga, kandi acavyuka ataha. Abari mu modoka ntacyo babaye, na mwenye ntacyo yabaye. Urasigure mw'ijuru hariho Imana. Tuduze icyubahiro cy'Umwami Yesu. Imana irahari n'ukuri kose. Ndashima kandi Imana, papa yarabatijwe n'ukuri ndagishima Imana cyane. Twagize urubanza ku Noheli, byari ibintu biryoshe. Yabatijwe ari umuntu akuze, ico ndagishima. Imana ishimwe cyane. Nuko Yesu ashimwe. Amen. Yesu ashimwe cyane. Abakunda Imana bamubwire haleluya cyane. Amen. Je ndashima Imana cyane. Imana ntigeze ibabayo. Ari mu kibazo gikomeye cyane. Nahize ukuntu ndi bubigenze nakubuze. Nihevye. Navuga ati je kabisa Imana ndabona umengo byagoranye. Ariko Imana ndayishima cyane. Iyo ubonye ko byanse ayo ni ibigomba bitabarira. Ndakengurukira umwende datari ngaha Imana yakoresheje ubwo Imana icinzira ko zitari kabisa. Kandi hindura byase guhinduka kabisa. Imana yaramfashije iraca muri mwene data ari ngaha, arankimurira ikibazo nari mfise. Imana imwongerereze, yongere imufashe cyane, muhezagire. Shikana mwebwe mwana mfashije gusenga. Amen. Imana irancira inzira, Imana ibongereza amavuta. Amen. Muhezagire ukanize bapere n'ihezo ryiza. Amen. Imana tuyikomera amashyi irabahora kurugora. Amen. Ndashima Imana ko mw'ijoro nawe nasigaho gusha amaguru, ariko nasize k'umuti mw'ijoro nafise mu gatondo usanga nagize kandi ntabwo icubahiro. Amen. Icya kabiri mw'ijoro nyene narose amafaranga y'umugisha. Imana ishimwe. Uzi ko wahuye n'ibintu byiza, wahiye ntiwasha ucurakira mu ijoro rimwe, kandi ucuronka telefone y'umugisha mw'iryo joro nyene. Shetani yatsinzwe mu izina rya Yesu. Amen. Imana ishimwe cyane. Jewe irishimwe ndavyumvire nicaye mbonye umwana mu minsi iheze, nabonye umwana mu gatondo abyuka agomba kujya ku ishuri, aza ameze nk'umuntu ariko aradandabigirana, hama numva mu mutima numvise ikintu kibwiye ngo hari impwemu ya pararizi iriko irakurondera. Ndavyirengagiza, ngiye ku isoko ndabura amahoro, numva ngo senga nshitse mu isoko isaba ahantu umuntu bene data badandaza kuri Kotebo, ndaja muri kioski ndasenga Imana n'ukuri rankomezi, ndasenga ndasambuza iyo mpemu, hama numva ndamererewe neza, nshitse muhira nongera gusenga, ariko haciye iminsi cyambona umwana umunwa wameze nk'umuntu ntukatika, umwana nayo ubonye umenga agomba kuba pararize n'umunwa. Imana cyambona afise ibintu. Rero uno musi numvise ibiribwa byoshima umwana, ntubona ko Imana yakugiriye neza. Rero ndashima Imana kwiheshurwa yagiriye neza, umwana ngujya agira bapararize. Rero ndashima Imana naho nafise rinini bije ubunyene, numva noshima Imana ibaheze. Amen. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Yesu arashimwe cyane. Amen. Nanje ndagomba gushima ibyiza Imana yankoreye, ibyiza by'igitangaza. Ntabwo gushima ubwa mbere nshimira Imana kuba yewe murabona ko ndugushize Imana imumenyereye. Yego Imana sinzi mu mutwenzi ndiko numviriza, ndakunda kumviriza bijya biganiro
ibiganiro by'ubutumwa. Sinzi ukuntu numvise ikiganiro kiriko kiravuga ku radiyo, mwumva muriko muravuga aho mukorera n'ibiki, amaca numva akaba ejo nari nabasabye Imana, ngasaba Imana ngo impe indirimbo, ikimpa indirimbo ya 33. Hari ahantu havuga ngo uzogende uvuge ivy'Imana yagukoreye. Jewe rero nanje kubera ivy'Imana iheruka kunkorera, je kuba ndi ngaha nukuri n'ibitangaza vy'Imana. Rero murambona aha mu mutwe abaheruka kunyotera, baheruka kumbaga bamaze itariki 9 z'ukwezi kwa 11. Urabona ko ari vuba, ariko Imana yarankoye igitangaza cyane. Ni mu kwezi k'umunani nagize accident n'ikinga, ariko ndatraverse ibarabara haza ikinga riranseka, kandi riza ndaribona narihunga riramurikira riranseka, kandi Imana yari yabivuze ikoresheje umukozi wayo, irabivuga yuko ari igitero c'imvuze c'isanganya urakubwira. Turi gusenga kuko nsanzwe n'umusenzi, turi gusenga nagomba mbona ikintu kiza nk'igitutu c'imvuze kimurika. Ni ukuvuga rero naciye maze ayo mezi ashika 3, murumva ko ari amezi ashika 3, umva nivuze naciye ngira muzenye muraje eterne, naviriye imbere nta maraso yigeze aboneka, nanje mukumvura baca bamvura nabi, bamvura bampate karma nyene y'uzenye kugira ngo ndumubare. Yumvira kumara amezi 3 amaraso yavuriye mu ntuze mu mbuto, gashobora gushikana amezi 3. Ni ishaka ry'Imana, ni Imana n'umugambi w'Imana, n'Imana yabise ku mugambi. Ni ukuvuga rero shafatwa na paralyse n'uko kwezi kwa mpera z'ukwezi kw'icumi, shafatwa na paralyse aho hose sinava hasi, naguma mva bisa, nta kintu narya n'ibindi kugira ngo mera nk'umusazi. Ni ukuvuga baca sinzi ukuntu gato ubwenge bwagarutse, ubwenge bwari bwamaze kugenda kugira ngo nshobore kuvuga ngene bimeze. Navuye ndabivuga ko nigeze kugira accident, kuko naje sinavyumva kuko atabaganga babimenyereye. Ingorane zari zabaye ahantu nakwisa agakomokomo ngaha mu ntuze aha kuri Rubanda. Sinari nzi ko ntuze paralysis ishiza mu rundi Rubanda, sinigeze menye vyarivyo. Sinzi ukuntu nabibwiye umuganga rero mvuye muri koma, ndabimubwira ashadubika muri ntuze muri scanner, ugisha scanner, ngishije scanner nagishije muri kira, basha bandungika mu kugisha ntuze operation. N'umuganga yagiye operation aracatangara n'ukuri kuko yavuga ati abantu bose bavuga ati ntakira, abo bose bavuga ngo ati ntakira. Ubwo Imana rero kubera nawe yari yavuze ibindi, tuyikomera amashi yagahora ku ngoma. Birumvikana ko cyari ikintu kinini cyane kugera ku rugero aho abaparariza umubiri wose n'umutwe tuduze icyubahiro yarahabaye, kandi Imana ishimwe ko yamwongeye iminsi yo kuyikorera, ushishikane kuyikorera n'inkomezi n'ingufu zose, kandi biraboneka ko umutwe wari wasadutse. Imana iragahora ku ngoma, yongera abayo iminsi. Abasenzi ntibazokorwa n'isoni, nawe ushishikane gusenga kugira Imana izogutabare mu gihe gikwiye. Yesu ahe umugisha abasenzi bose. Nanje magaje ngaha byo gushima Imana, naravye ko umwaka utahera ndashima Imana kuko ivyo yankoreye ni byinshi cyane. Icyo ntabwo gushima cyane mbere no kuba Imana yarangoye mu byaha. Nari nabashwe n'ibyaha, nari umuntu atatinye icyaha, ariko ubu uye aho ngeze ni umuntu naho nsitara ku muntu uvuga ati umbabarire. Dukomere amashyi umwami Yesu cyane, ni ntaye nziza cyane rwose. Icya kabiri nshima Imana ni uko yampaye kuba umwana wayo bwite. Jewe nari nagiye ahantu gusengerayo njyanwe na grafere, akambwira ngo nje kubatizwa, nkumva ntabigororokiwe neza, ariko nkagenda nkaca ndamubera ngo nagiye, ariko naciye nkatira munsi. Hamashitse ngaha pastor aravuga ati abantu bakeneye kubatizwa, sije nabona kuwa gatandatu barageze kugira ngo nje kwiga. Hama ikindi kintu shima Imana nuko Petit Frere yaragiye gusenga ahantu, aca baramubwira, haza umuvugishwa baramubwira ngo mwebwe ngo iwanyu ngo hariho ngo umuntu ari muri korale
ngo kubw'uwo muntu rero ngo iwanyu ngo nta mugisha wari uhari ngo hari n'imwe mbi yo kutadandaza. Ndashima Imana ko yaciye avuga ngo kubw'uwo muntu mugiye kuronka umugisha udasanzwe. Ama ikindi kintu noshima Imana yarankoreye ibyiza byinshi kugira ngo sinoronka n'ingene ndabivuga ngaha, reka kugira ngo nganye n'umwanya ndabishime mu bwinshi. Imana ntiyabicubahira. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya kandi. Amen. Haleluya. Kandi bayo ushima Imana, nganje Imana ko napagaze ngaha. Jewe nahamagawe ni radio, nakumvise ku radio bariko bashima abandi ko nyene. Ndaza rero mbona naryoheye. Icambere ikindi cya kabiri kiri ntahe. Umutwaro nanditse wa mbere warishuwe, mfise umwana natangiye umutwaro ku ishuri konkuru yatoye. Wa kabiri rero namutangiye umutwaro rero yafashwe n'akabore kuko abandi bana nari umutwaro wishuwe. Imana ko kunowe twari kumwe ngaha n'umutwazana ngaha urebe umva nduhutse neza kandi saba yuko kora mu mutwe mukamusenya tuzomufasha ahubwo tumegishe tumufashe agirwe neza. Imana ikirajije Imana kubonana iyo hirya y'ejo isanzwe maze imyaka ine hose mu kaboregwe munsi icumi na zine z'ukwezi guheze n'ukwezi turimo nari maze imyaka 3 batijwe. Icyo cyose nicyo nshimira Imana. Imana ishimwe. Amashimira Imana rero kugira ngo Imana yangize gushaka iki gihe. Dukomera amashi umwami Yesu. Undi mukecuru umwe bamubajije tumaze imyaka ingahe? Ati 2. Bakamuraba ati maze 2. Bamuraba bakabona umukecuru ati wowe maze 2? Ati maze 2. Ati byubikuye no gusaza teka ni muzima. Ti kuko kera sinarinzwe mu ijuru, sinarinzwe no ku isi, nagenda mutariho. Nshima Imana kuva mvuko bwa kabiri ko ariho nabaye umwana w'Imana. Urumva rero yaramaze ingahe? Cyawibuka nawe imyaka umaze rero. Turagushima Imana ko yafize ubuntu nawe maze igihe kirekire ngwaye. Turagushima Imana ko nakize ubuntu nawe maze igihe kirekire ngwaye nk'amezi 8. Muri uku kwezi nyine akaba ariho bumva yuko nakize neza kandi nizere yuko bitazosubira. Imana ni hamwe. Amen. Imana yagukishije. Amen. Njye nagushimira Imana no kuri uyu mwaka urangiye. By'ukuri numva yuko ndi mu ngoro y'Imana. By'ukuri Imana no kuri yankuye mu byaha yarakoze cyane. Icyo nagomba gushimira Imana. Umunsi wajya kurangira nko kuri Noheli aho kugenda mu ngoro y'Imana natwe twatereka amacupa y'inzoga ngaho dukarara turatamba umuziki dutambira Satani. Ubu rero nagomba shimira Imana yo mu ijuru yo yankuye mu byo byaha. Ukaba ndiko ndashima mu ngoro y'Imana n'Imana yafashijwe cyane. Uziko n'ubu amaze umwaka umwe nawe nicyo gituma Imana yakoze. Uziko amaze umwaka umwe iyi ni imyaka yose yatambira Shetani, ariko uyu Noheli ngo ariko atambira Imana. Dukomera amashyi umwami Yesu. Hari ibintu byiza abantu b'Imana mwe ari ikintu mutazi. Nagomba nababwiza ukuri, icyaha ni kibi cyane, kirababaza cyane rwose. Iyo umuntu avuze ko yabohotse ashima Imana, zamukomera amashyi umwami Yesu. Cyane kibi cyane akubwiye ngo ndaci umuntu avuye mu byaha abacitse ku icumu no gutabamba kudasanzwe. Haleluya. Amen. Nanjye mpagaze ngashima Imana mu mitwaro 3 nari nasabye umwe warishyuye. Dukomera amashyi umwami Yesu. Amen. Imana ishimwe cyane. Amen. Njye mpagaze hano imbere yanyu shima Imana cyane ko misezerana kwaye ndaremba cyane, ariko uko Imana kwarahabaye ubu ndi muzima. Imana nishimwe cyane. Amen. Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe. Amen. Nanje ndashima Imana kuba yarambuye mu byaha kabisa. Nari mfise umudamu nagira ndamuharike, ariko Imana ikaba yarabimuye muhu no kwibaruka Dimashe cyangwa turasenga ngaha.
yaribarutse Dimanche twashitse bambara ko umubebe yabonetse Imana yabicyuye. Amen. Uzi kumaze umwaka nawe? Yewe gaye turafise bamutoka mbali kweli. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Cyambere shimira Imana nubwo kuba ndi muzima gahanye ni kubona bw'Imana. Ndio. Hama icyambere hano disiti natangwa kumva amasimptomu yo kurwara ukuntu mugasi nigera n'inzira ko shaka gukora ko n'ibyari bwigira bimbako ariko nagumye mponze ubwo nyenda hora navuga ati Imana ni wowe ushoboye kandi sinshobora kurwara ndizera. Hama birabandanya no 18 ukonye no 19 niho birabandanya birakomera nguma numva shuha numva umuriro mwinshi ariko umukozi w'Imana Juste arasengera ngeze muhira haragera yaho numva umenga ngira nturike numva nyene kudahogwa cyane ndavuga ati Imana cyantera no cyantera ngira isezerano n'Imana cyaravuga Imana je niyo wampagukira nukuri Dimanche nzoshima aho rero naguma mvomisa ndavuga ati hasi mvomisa mu nzu niyo navomisa abantu babimenya cyane mvomisa cyangwa mbije kuvomisa mu idirisha umacisha umutwe mu idirisha ndavuga ati Imana nukuri fasha jewe uzokuboze hanyuma birabandanya yego ndashimira Imana nongeye ashimira Imana inshuti yarigwaye ndashimira Imana ko ubundi meze neza kandi nizera bisire ko nzokira. Amen. Dukomera amashi umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Bane ndashima ko itariki 17 z'ukwezi nahuye n'isanganya imodoka ya taxi yango hasi hanyuma ubuhindirira zamba ngabo ni cyo kwabaye anye kwa mugabo asanze mome yatangufa nayo muriko muravyumva hariya ashima Imana ko imodoka ya taxi yamugonze ku kuguru imukubise ibaza mu kuguru kwacitse mugabo agiye kwa muganga basanga igufa rirakomeye ntaco ryabaye. Ashima Imana rero ko Imana yatabaye kugongwa n'urupfu nkarujya imodoka niya kugonga ukava uri muzima uzotera amahaleluya menshi cyane. Dukomera amashi umwami Yesu. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Tera nje gushima bona umwaka wose weze ndi mutima. Leo barozi bari barandotse umpe nk'umusazi yiruka mw'ibarabara. None ndashimira Imana kubona ubu mwaka wose weze ndi muzima. Pastor Imana imwezagire yarampaye gateno yo kwinjiramo. Ntuzosabe ntushobora gusara ntibishoboka mu ijuru hariho Imana kandi nzoguma ndagusengera urabona ko wakize umugisha w'Imana ubane nawe kandi turamweterariza impemu zose abadayimoni bari barakoresheje kuri we turazihagarika turagaruza ingufu zose n'ubuzima bw'uko bwahoze ubwa mbere turashima ku byo umaze gukora tugushimiye no ku byo ugiye gukora mu izina rya Yesu amen. Yesu ashimwe. Amen. Yesu ashimwe kandi. Amen. Ikintu cya mbere maje gushima Imana shimye Imana ko nongeye gushika ahantu nkiri muzima. Amen. Ikigira kabiri ndashimiye Imana iyo yashyize iradiyo cyangwa ngaha kubera iradiyo. Ikintu cyo gushima Imana jewe nari mfise umusonga ndawumara nkeka imyaka 5 inja gusenga umutwaro wanje wari umusonga bavuze abagwaye nafukama kubw'umusonga numvise igikorane niruka kubw'umusonga afukama avuga ati Imana je ngizuye umusonga biranga aho nagenda gusenga bavuze abagwaye nafukama kubw'umusonga nta yindi ngwara nari mfise umunsi umwe ndumviriza iradiyo 11 numva baravuze aha mwicyane ravuga ati je naho ariko bavuze ko pengero rwa Pentecost ndashaye ndashika naje tugambere barasenga ndataha ubugira kabiri nagumye nza sinarangwe nagumye nca muri repentance ubu kuko baransengeye umusonga baraheze kuko imvura yaragwa naguma no mupira w'imbeho ubu naho imvura igwa na mupira w'imbeho nigera nambara kuko umusonga
ndashimye imana iyo yatoranije pasiteri pasiteri imana ikongereza umugisha ikigira kabiri nje gushima imana mbona umwaka utohera ntashimye imana papa wanje bamugonze n'imodoka muri 2019 n'umuntu umwe bagonga n'imodoka agasigara papa wanje yarabomotse umutwe urasaduka agiye mu bitaro yamaze y'ukwezi kose avuze acira amaraso avuze agacira amaraso ndavuga none ko mama senga none ko imana ujyogura amaraso papa arebe kuguma avuga acira amaraso mana none twe twakoze iki ariko mama abakozi b'imana baramubaye hafi uko bagiye gusenga basengera papa ndashimye imana ko papa akiri muzima yarakize ukomera amashi imana aracyari karagisa ariko nizeye ko imana izomufasha azokira neza Yesu aguha umugisha. Haleluya. Tuenze kushimira Imana. Mu kwezi kwa gatatu nyona je kwariye ngaha ndagwara navuye ngaha niho nari ifise nayitaye mu nyuma ndagwara papa Sheregiyo nuwo yaza kuzarasengera ni papa w'umutima nivyo none kunoheri nari nje gusenga tutadwana n'inzoka iri imbere y'umuryango ndayitaruka cyangwa hasi kwakuguruka kongera kurakuta toya iyi satani yanteze ahundura rero ati papa w'umutima agiragire Mariya atarije mwana mukuru kabisa agenda mutumba ndasenga timwizina rya Yesu papa w'umutima ntazoshobora kugira mariyaje utahashitse kabisa wahashitse ego emeye yuko najewe dusangira umunsi mukuru cyane umwana mukuru kabisa warakoze kubona usengera abapasiteri bose mw'izina rya Yesu Imana ibaheza kabisa uzi ko wakize iyo nzoka yaratsinzwe mu izina rya Yesu dukomere amashi umwami Yesu uyu mumama ndamukunda cyane n'inkoni yarataye abazimu barapfuye mu izina rya Yesu. Haleluya. Amen. Nzanye n'igishinga ntahe. Ewe nabanza kwanda basabe kwanza gatoya mu karire ko jeyo narinje kuvuga byinshi ariko muri make ndacagagura jewe nazanye umudamu wanje mu mwaka 1998 turabana nabi hamwe nawe irashika yaho ngomba kumugisha inama akacago inama yo kubaka neza nawe akacagomba kumpindura mu bindi haragera igihe rero ko je nari umuntu nari umuririmbyi mu shengero ndagwa kubera nyamugore nyene ndagwa kaza mu bandi bagore biyo bangiyeyo hama wa mugore wanje kubera ko imyaka twamaranye tutagwana tutagirane abandi baramuhanura ati yamara wewe naho warekuye umugabo wawe wagende mu bandi bagore biranashikana narongora n'ubundi namuharika kuba murekuye n'akazi kawe kandi imyaka tumaze tubona mwe mubanye mutagwana n'akazi kawe ujya mugore akamara kumubona ingeso ntazo mugusubiza niho yaciye anyiruka inyuma acansaba ikigongo ati babarira mugabo wanjye sinzosubira ndamuca amahera amande ndamuca ibihumbi 340 kugira akugarure kugira ngaruke urugo kumuca amahera ceceka icyo gihe yaciye n'ibihumbi 180 yarakoze hanyuma ayasigaye n'amati kuta yampaye rero ngira mbandanye kundana n'abakunde mwese asharambira toya atahubwo reka ndaguhayanda arakurura ahantu atama arayaguha yose arampa impapuro yari yakose imirima ntabizi hanyuma ndabishira mu fuko ndamubwira ati sawa rero ndagarutse rero ucuragaruka ndagaruka maze kugaruka rero
ubwo busambanyi ndabuhagarika cyanaragira ati mana je nkazosubira gusambana kandi nkazosubira gusambana gusa ego ndabizi yuko ugenda gusambana agenda nyegeye ariko niwabona nuri imodoka nkaja gusambana ari nko muri vira ari nk'ahandi iyo modoka nzoba ndimwo izokigira isanga ndabari jewe nyene nzoshambamwo nitanga umurenge kuko jewe nzoba nenze kuvyo jewe nemeye kuko naciye mfata telefone ayishira ndabyandika muri WhatsApp muri Facebook narabishizeho ndabirungika bose ndabirungika bari babifise ico gihe barabibonye ni kuvuga n'ibintu ari kuvuga muri Facebook muri WhatsApp ndaheza ndabirungikira abagenzi mu nyuma rero niho mvuze ntaya kodi ngaha naje gusenga nibyo byo ndakono genda ntabikuze n'ubundi abantu benshi batari babizi abimenye nibyo byatumye nshika ngaho ngira ngo ubu warihanye neza cyane narihanye ubu urabandanya useka Imana rero subira niyo mani kazasubira ko ndabisubiyemo ntibizosubira Imana ishimwe dukomera amashyi umwami Yesu cyane Imana ishimwe cyane wihanye kabisa kandi wihanye neza abadamu mutabura gufata neza abagabo ukarinda gucibwa amande duceceke iyo ataza kuba afise ako kanoti nazosubira nawene nazosubira Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Nagomba gushimira Imana bana bamara akazi ko mu nzu. Nagomba gushimira Imana ko Imana yangijije bagomba kunyica hameka amakazi keza ubu ndidegembye je numva noshingira Imana ishimwe yahora akorera umuntu uwo muntu akabona akora ibintu atari vyiza bimeze nk'ibintu by'amarozi hanyuma carahava acaja gukora ahandi. Imana ashima ko yamuhaye akazi ahandi tuyikomera amashi. Yesu nashimwe nanjye nshaka gushima Imana kuko uyu mwaka ndawusozereye neza nanje nahora mu vyaha ko ndashima Imana ko sozereye umwaka nabivuyemo. Imana ihabwa icyubahiro. Hama jewe nakora mu kabare ariko ndashima Imana ko hageze iminsi mikuru ya Noel na Bonane n'abandi mu kabare ariko ubu iyo minsi yose jewe nakora narandakora ubu ndasenga ingingo nafashe jeudi na dimanche jemba ndarangaha ndasenga. Imana ishimwe rero. Amen. Tuyikomera amashi iragahora.